Hari abantu umuntu agira mu buzima bwiwe ariko ugasanga kubamenya biragorana. Twese tuba mu bantu, dufise abantu batuzungurutse, abo twita abagenzi, inshuti, imiryango. Birakenewe rero ko tumenya buri umwe kugira ngo umuntu wese amenye ingene abana n'abamuzungurutse canke n'abo yita abagenzi. Aba ni bamwe mu bantu baza mu buzima bwacu ugasanga rimwe na rimwe hari ivyo bariko baratwicira, abandi nabo ugasanga bariko badutesha igihe, abandi nabo ariko ugasanga hari ivyo bariko baradusigira bitameze neza mu buzima bwacu. Ikaze kuri G4G, nimba uri mushasha wisanze hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tubana buri munsi, nta n'umusegonda n'umwe vyogutwara kandi nta nico wohomba. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro. Ikaze kuri G4G. Umara natwe kugira ku mpera k'ikiganiro kubera ko abantu banyuma nawe biraza kugutangaza. Kenshi uza gusanga nawe hari uwuzi canke hari abo ugendana nabo canke usange ni wowe ubwawe ntawamenya. Reka dutangure. Abantu ba mbere n'abantu bameze nk'umubu. Buriya nibitegereza neza imibereho canke imikorere y'umubu nta kindi ikora mu buzima bw'umuntu atari kumurya, kumutera malaria, nta kindi ufise gufasha atari kukononera ubuzima. Niko rero n'abantu, hariho abantu bameze nk'umubu. Uzitegereze neza umubu nta kindi umaze ku buzima bw'umuntu atari kumwononera ubuzima. Rero hariho abantu baba bameze uko, baba bafise ico bagushakako ariko bo ata kintu ciza bazigira baguha. Bazoza mu buzima bwawe baronke ivyo bagushakako, bagusigire umutima mubi, bagusigire kwicuza, bagusigire ibikomere mu buzima bwawe kubera yuko wabereye umwana mwiza. Rero abo bantu akenshi usanga aribo tubanye muri societe ahantu hameze nk'umubu. Abo n'abantu ba mbere. Abantu ba kabiri n'abantu bashaka kuyobora. Aba niba abantu uzosanga buri kintu cose bashaka kudomina. Muhuriye ahantu mu kintu canke gusanza ahantu mu kintu mugabo agashaka kwitwa umushefu. Baba bashaka buri kintu cose umuntu aba arimwo canke buri kintu cose baba barimwo baboneke ko ari abantu bari imbere. Rero aba bantu uzobasanga kenshi batita kuco bashobora kononera uwundi muntu, ariko kugira ngo baboneke imbere y'abantu bashobora no guhonyanga abandi kugira ngo baboneke yuko ari abashefu canke bayoboye. Rimwe na rimwe ugasanga mbere baranishira hejuru canke iyo haje umuntu mushasha bakagerageza kumwipresenta kugira ngo baboneke yuko aribo bashoboye. Ni hahandi ubona umuntu yishira imbere muri vyose, mu vyiwe ari imbere, mu vyabashaka kuja imbere nk'uko umenga ubuzima bwawe n'ubwiwe. Abantu uzobabona ushobora gusanga aja mu buzima bwawe ugasanga ashaka kubukontrola, ashaka kubuyobora gusumbana nyenebwo. Ibi biba vyiza gufasha umuntu ariko ukagira aho ugarukira. Iyo ufashije umuntu ukavuga ati reka ngende kumufasha mu buzima bwiwe ariko aha sindaharenga canke aha niwaza kwifatira decision, ivyo birumvikana kandi ni vyiza. Ariko iyo ufashe umuntu munganya imyaka canke umuntu muri mu rugero rimwe ugashaka kumufatira ama decision yose nko kumenga nta bwenge afise, aha uzoba uri kurarengera kandi uzoba ushaka kuba umushefu mu buzima bwiwe. Kwa kundi ushobora gutumira umuntu mu rubanza agashika mu rubanza ariko ntari no muri komite, nta na kimwe arimwo, ariko gasanga ashitse yipanga akazi, hanyuma ugasanga niwe ariko arashaka ko babaza ibintu byose kandi atazi ingene bipanze. Abantu barahari tubana nabo, abantu nabo bashaka kuba abashefu bama bahari mu buzima bwacu. Abantu ba gatatu n'abantu bameze nk'ingona. Bakwinjira mu buzima canke bakakwegera ata mpamvu nimwe iboneka itumye bakwegera, bashaka kumenya amabanga yawe, ugasanga ayo mabanga yawe ariyo bazokoresha mu nyungu zabo bwite canke ayo mabanga yawe ariyo bazokoresha mu kugushira hasi, mu kugusambura canke mu kugwanya. Baraza mu buzima bwawe bakaba bagenzi, bakaba inshuti zawe, ariko bashaka ko bakumenyaho vyinshi kuvyerekeye, bashaka kumenya amabanga yawe, ariko ugasanga ayo mabanga azoyakoresha mu gushimisha umutima wabo canke mu nyungu zabo bwite, canke nabo bakazoyakoresha bakugwanya, bagushira hasi. Mwagira ikintu mudahuriza ko gatoye bagahita bakwiyereka, bakakwereka uwo bari, ugasanga bariko bagushira hasi kubera yuko akenshi uzosanga dusamburwa canke twononerwa n'abantu batuzi, kandi umuntu akuzi biroroshe ingene akugwanya kandi biramworohera cane. Kandi aba bantu akenshi uzosanga bigira abana beza, usanga aba bantu
umenga nta mutima mubi, ugasanga ibintu byose umenga ni fresh, ariko aba bantu ubona umenga ntaco batwaye. Ariko kenshi aba bantu bigira nk'ingona usanga tubafise mu buzima bwacu. Abantu ba kane n'abantu bameze nk'uruvuruvu. Abo bantu ntibabi cane, aba bahindagurika buri kanya. Aba ari umugenzi wawe yagera hirya akaba umugenzi w'umwasi wawe canke akaba umugenzi w'uwundi, wamuhuza n'umugenzi wawe ukabona wewe aragabanije ubugenzi, agiye kuba umugenzi cane n'uwo wamweretse. N'abantu biyoberanya cane, akenshi iyo bashitse mu bantu bari seriye, abaseriye ugasanga nyene ni abantu b'inyankamugayo, ugasanga bashitse mu bantu basenga cyangwa ugasanga bashitse mu bantu banywa icupa, ugasanga ariko bita fresh, shika mu bantu banywa itabi mugabo gusa kubera yuko ashaka kwiyoberanya ntibamumenye. Shika mu bantu batari seriye ugasanga yasaze cane, ukibaza ati buriya ni nakanzi canke nakatuzinanye. Aba ni ba bantu utazigera umenya ko bariko baragukontrola. Uzobona umenga n'urukundo, ariko bo bafise target zabo kuri wewe. Ugasanga ikintu cyose ukora bashaka gusa nawe, barisanisha nawe, ugasanga umenga baragushigikiye, ariko bo bafise intego yabo ku buryo bazokubwira ati tuja aha dukora ibi, kubera ko wewe yama yisanisha nawe abigukorera, ukamenga wewe uretse kubikora woba wishe ubugenzi. Ukaje usanga ariko aragukoresha mu nyungu ziwe, ugasanga ariko aragukontrola wewe utabizi, kubera yuko ahindagurika azi kwishushanya. Aba n'abantu nabo nyene nabo gutinya cane, kubera yuko umwanya n'umwanya bashaka guhinduka, ntuzi icaba umunsi ari iki ejo ashobora kubiki, nabo gutinya cane aba bantu. Abantu ba gatanu abantu bameze nk'inzoka. Buriya inzoka nta kindi zishoboye atari kurya canke gukomora umuntu, niko inzoka zimeze. Hari abantu rero bameze uko, kandi inzoka zifise n'akandi kantu baziziho cane ko kuba indyarya no kubeshabesha, ariko ishaka konona canke kugukomora. Rero abo bantu bameze uko, ikintu kibaranga n'ububenshi bivanze n'uburyarya bwinshi. Mwaba muri kumwe akakubwira ko atawundi mugenzi afise nkawe, yakura amaguru akaja ku ruhande akagenda arahiga avuga ngo icompa icompa icompa, ajya n'imisaya. Aba bantu n'abantu babi cane, murabana ukabona n'abana beza inshuti, ariko ugasanga nibo bariko baragucumita ivyuma mu mugongo hahandi utabona. Ni babandi baca ku ruhande bakaja kuguteranya, wikorera akadiri canke washaka gushika ku bintu kanaka bagiye kuvugana n'umuntu, ukabona aciye inyuma aragiye aravuze ibitari byo kugira ngo diri yawe ipfe, hanyuma yamara gupfa akagaruka kubwira ngo ihorere ngo ntivyari vyawe ngo ivyawe bizoza ngo urumva. Abo bantu rero usanga tubafise. Ibi rero nibikwereka ko buri muntu wese agutwengera suko aba ari inshuti yawe. Uhore witondera abantu. Abantu ba gatandatu rero nibo bantu babi cane, ahubwo niho n'isi igeze, kandi abenshi twamaze kuba nk'aba bantu. N'abantu bameze nk'ifyisi, abantu bameze nk'imbwebwe. Inshuti zimeze nk'ifyisi ico zigwanira nta kindi uretse bonyene ku giti cabo, bavuga bati icabe cyo cyose jewe surviving, jewe mbeho. Aba bantu ntibiyumvira cane ku bandi. Iyo bashaka gushika ku kintu yumva yohemukira abantu bose, canke yumva yokora buri kimwe kugira ngo agishikeko. Rero niko n'iyisi tubayemo muri no misi imeza. Abantu benshi twamaze kuba abagenzi nk'ifyisi canke nk'imbwebwe. Aba ni abantu baja no muri relation atari uko bibarimwo, ahubwo ku nyungu zabo bwite, bataravye kanaka arahomba iki canke kanaka biragenda gute. Kandi aba bantu akenshi uzosanga ari abantu umenga barihagararako, kandi umenga bari mukuri. Akenshi uzosanga afise ibintu yama yidefanda buri munsi avuga ati utimenye urapfa, utabayeho uzevye ebana. Niko usanga abantu bameze akenshi. Rero abantu benshi muri no misi, mw'iyi si turimwo, niko tumeze, dusigaye tumeze nk'ifyisi. Ni mpemuke ndamuke buriya aribaza n'ubuzima bwiwe, ivyo ntibindaba jewe, nabashije kuronka iki kintu nta bindi. Rero mu bagenzi ufise canke mu bantu bagukikuje, uzosanga benshi dufisemwo infyisi, canke usange nawe ubwawe uri infyisi, uvuga ati je cyo cyose shike ku ntego canke shike ku ntumbero, ku buryo yumva yo kwicira n'ibintu byose vyawe kugira ngo we bashike kuco yipfuza. Uzoyibona abantu benshi basiga banaka yankoreye ari umugenzi yankoreye kugashike kuri bijya cyama vyabaye. Rero aba bantu barahari, kandi iyo ubamenye ukwiriye kubagendera kure. Nibwo bwoko bw'abantu no kubwira. Rero nahawe guhitamwo canke gufata ingingo, ukavuga ati jewe
mpisemwo abantu tubana canke mpisemwo kubana n'abantu canke mpisemwo kugwana urwaje nyene urugamba rw'ubuzima. Mwakoze gukurikirana iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift FG. Bandanye ukora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi, kandi nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Murakoze.